Shalom cyane bakunzi ba Holy Mountain TV aho muri kumande zine z'isi tubashimira ingene mudukurikirana mudukunda kandi mudusengera. Uyu munsi rero bimeze gute? Turi kumwe na Jerusalem Choir yo kuri Anglikane mu Cibitoke, Pawasi ya Cibitoke, aho no munsi hari umunsi udasanzwe ngo tubona babereye kandi basa neza nkuko baza kubitwiganira. Rero Pawasi ya Cibitoke ya Anglikane tumbereye he kujya gatandatu inimero 94. Turi kumwe n'umurongozi arashobora kutwidondora hanyuma ibikurikira araduha umuco kugira ngo tumenye byinshi kuvyerekeye Jerusalem Choir. Murongozi wabo karibu mutwidondore. Murakoze gose ndabaramukije mwese abadukikirana. Nitwa Nkurunziza Teddy Hervé, umwe mu barongozi wo muri Chorale Jerusalem yonga mu Cibitoke muri Anglikane. Arakoze cyane ngo yitwa Teddy nkuko abivugiye. Mbega uno munsi turabona muraberewe kandi musa neza. Ego twagiye. Uno munsi kumure hari ibidasanzwe muri Jerusalem Choir. Uno munsi numunsi ngira ngo udasa n'indi minsi uko tubona mubereye kandi muraryohewe cyane. Hari abantu bariko bava amabara baratandukanye, abava hepfo n'abava haruguru, abava impande zose nko baza babagana. Uno munsi hoba hari ibiki bikiye giteramo mufise magize anniversaire canke n'undi munsi mukigira ngo mutubwiye natwe tumenye uno munsi byari biki muri Jerusalem Choir. Murakoze gose. Umwami Imana yashize ku mitima yacu kino gikorwa cyitwa ubundi bwiza. Rero ni giteramo aho twihimbaza Imana ku myaka 22 iheze ikohare iriko yakorwa vy'Imana hano mu Cibitoke nyene. Rero ni giteramo twateguye mugabo mu by'ukuri twabaye gusa imigende Imana yashimye gucisha no gikorwa kuko ubundi bwiza ni bukene Jerusalem ni bwa twese ishengo rya Kristo bugana wa Kristo abakeneye kuva mu byo barimo kurengana hirya yibi kurengana ivyo bamenyereye kunya yuko hariyo ikindi kintu umwami Imana akibafitiye kubereka. Numva yuko no munsi bafise igiteramo cyitwa ubundi bwiza. Yavuze ati ni anniversaire y'imyaka 22 ni imyaka myinshi cyane bariko barahimbaza Imana muri kino gikorwa kitoroshe gisaba inguvu gisaba kwitanga gisaba n'uburyo bw'amafaranga n'ibindi bitandukanye. Uravye no munsi uvuze ngo ubundi bwiza. Mbega ubundi bwiza ni iki? Hariho umuntu yimanga ubundi bwiza kibaza n'ubwiza bw'amazu n'ubwiza bw'ibiti n'ubwiza bw'iki. Ijambo ry'Imana yatubwira mu cya cya kabiri Paulo andikisha kuri Korinto 3:18 hajya avuga yuko abavuga makungene niyo turavye ijambo ry'Imana tukarabiyo shusho uko tuyinezererwa uko tuyi contempla ngo tuva muri ubwo bwiza aho turi tukaja mu bwiza mani majambo muco ko turabona muri rya shusho niba tubonye tunezerewe ingene amagara meza ingene atemishogwe twakiza ingwara tukabinezererwa tuva aho turi tukabona aya magara meza akatubamo tubonye ingene Imana n'umutunzi ingene yigize umukene tugacika abatunzi uko tubikonta tukabinezererwa turava ahantu turi tukaronka ubundi bwatambuka muri ico kintu. Rero ubundi bwiza ni guhishurwa Kristo. Hajumvise umuco yuko ubundi bwiza no guhishurwa Kristo turava avuga ngo mu magara meza yavuze mu bitandukanye ko ari guhishurwa Kristo tukaba ubuzima bw'ubundi bwiza tukava hamwe tukaja hanze. Uno munsi Jerusalem ikiza imyaka 22. Iyo myaka yose mwagiye mura n'ibintu byinshi byabaruhije kumure. Mbega uravye aho mugeze ingufu zanyu ingene hamwe mura n'ibintu bibaruhisha. Mbega uravye aho mugeze urabona ko muzobananya canke mworekera ngaha kubera ko ivyo mwakoze nibihagije. Ahubwo nituratangura niturakora no tugitangura twifuza kuja ahandi hantu. Twasavye Imana kari mu gatondo twinjiye mu gihe c'akaruhuko. Atakaruhuko kuryama akaruhuko ko ibintu bitworohera ibintu bibatwangukira haba kuri twebwe muri kuba no ngo turimbana mu buzima butandukanye tuje mu gihe c'akaruhuko mu gihe cyo kuganeza cyangwa multiplication dukora ibintu bise kuguma kandi byorohe cyane. Oba nigiye umakuza tuzobandanya ushaka ko buri mwaka watego bino bihe byo kuba n'Imana no guserebra Imana yakoze tugomba kwibagira. Bakunzi bawe nande twacyari kumwe na Jerusalem Choir aho yaserukiye n'umurongozi wabo Teddy nkuko yabitubwiye yavuze ati basavye Imana karuko mugabo sakaruko ngo bajyame nibagiye kuryama namba agiye kubandanya mugabo mu karuko kabo gukorera Imana batekaniwe muri bo mugabo baguma bakora bari kukifi. Mbega uno munsi uravye Jerusalem Choir ni y'abajene ni y'abantu bakuze canke muri mwese canke ni y'abajene n'ugwaruka gusa. Yose miravanze imwe abagize mariage n'abaje bacaguma ngaho nyene barakundana canke abagore bavuye hanze bacaguma nyene hamwe abatoya kandi kituneza cyane ko tubona yuko duseka zoza tubona abana batoyi batoyi bashimye muko yacu aho turarimbana ko tuvuga ati
iyi korali nizohona izobandanya. Ego. Mudukundire mugira akajambo mushikije abakunzi ba Holy Mountain TV kubyekeye Jerusalem Choir kubyekeye umurimo w'Imana guhimbaza nakaye kajambo otekera abakunzi ba Holy Mountain TV n'abakunzi ba Jerusalem Choir bifatanye n'umutima wo guhimbaza ufise. Abakunzi ba Jerusalem aho bari abanzi mu gihugu cya Korea hagati mu gihugu turabakunda cyane. Twifuza yuko mutogera muva mu fondation ariyo Kristo. Ivyo muronka vyose mwabimuzirikana ko bihera ku fondation Kristo kuko umuyaga uzoza teste aho ubuzima bwawe aho iyo business yawe yubatse atari kuri Kristo uzoba ikibazo cyane. Rero kubw'ivyo rero mukomere cyane gose abakunzi ba Holy Mountain TV bagira yuko mukunda gukorana n'Imana cyane cyane muzirikana yuko muri mukora atari gwanyu ari nyine igikorwa mukora ko nyine ko ashaka. Murakoze cyane. Turangiza dusimira egizangikane dusimira Kristo ariko abashoboza dusimira na Jerusalem Choir tubatera n'intege bakomeze gutera imbere cyane. Dusimira n'umurongozi wabo Teddy tuvuge ngo Holy Mountain TV bivuze gutera muzi imbere kandi cyane mwarahezage cyane. Murakoze cyane gose. Holy Mountain TV.